Urwaruka rutarakwiza imyaka 18 rutagiriwe amahigwe yo kubandanya amashure ngo rwategerezwa gukurikiranwa mu kwigishwa imyuga ijanye n'ibihe tugezemwo hisunzwe n'uburere abo bana babamwo. David Ninganza icegera c'urongoye ishirahamwe Sojepaye gitaho ineza y'abana avuga ko mu vyigwa abo bana bo kwigishwa hojamwo ibijanye no gutatura amatati mu kibano ivyofasha kurangurana ubuntu imirimo yabo ya misi yose. Kizira ikaziririzwa kwa abo bana bahabwa akazi mu mayizine habo murambona bakoresha kugikwa bijya byo kubaka amazu bijya birabujijwe cyane. Rero abo bana barashobora gukora mugabe iruhande y'ivyo abandi bana bakiri bato hagati y'imyaka mikeyi 12 na 15 abo rero ushaka gusanga nawe nyene iyo bahevye ishuri hari abagomba kubakoresha. Urubona aba bana bakora mu mazu twita bayaya n'ababoyi, aba bana badanaza amakaranga batwara amazi bagenda baragurisha mu bisagara, usanga utwana dutoyi imyaka 12 n'itatu 4 byo kuri bijya birabujijwe n'amategeko bijya no guhonyanga amategeko akingira abana no guhonyanga amategeko y'igihugu. Umwana ikibanza ciwe kiri muhira kiri no kwishuri. Umwana ateza kuba hagati y'amaboko y'umuvyeyi bitarahaba hagati y'amaboko y'umwigisha murezi. Kubera iki abo ntibamutuntuza umutima, abo ntibamuha ibimurembereye. Ugiye kubwira umwana wo kubuterere uti ngomba ndakwigisha imyuga, iyi micafu yose ija ku buterere. Umunsi wo mwigisha ingene iyo micafu ayikora mu amakara ntazosubira kuja kuyereramo aronderamo ivyarya, azoba ari karondera ati jewe uyu munsi nta imifuko 3 y'amakara nakuye muri urya mucafu nashoye kugira transformation. Umwana wo mu bwiza ntuzoja kumwigisha ingene borora impene atagira hazishira. Umunsi wamweretse ingene ashobora kugira transformation guhindura ifi ikamara imisi 5 itarabora itarononekara, uzobugize igikorwa gihambaye cerekana ico twita akantu k'inyongera mu buzima bwari busanzwe buriho mu kibano no mu gihugu. Nimba igishobi hari imyonga myinshi ukigisha babana uti iriga iyi myonga ushobora kororeraho ifi ukobororeraho n'inkoko, ukabigisha mbega muri kumwe mwokorora inkoko gute zikazana amagi. Aho ndiko ndabivuga kugira ngo tubashire hamwe tuce tubibatererana ni tubashire hamwe hanyuma babandi baje gufasha mu iterambere bagiye mu commune kanaka hanyuma muri planification ya développement de la commune bagira bati umuntu azoza ngaha mu commune yacu nuzoza gufasha urwaruka.